ijambo rya mbere ndabashikiriza ni iryo kumenyesha bitavye ino nama ko tuje kuyaga kahise ku Burundi, kahise katugoye, kahise kazingamitse igihugu cacu biciye mu byo twita izinguzingu ry'ubwicanyi. Kahise niryo jambo rikuru uno munsi dukorerako, hanyuma twebwe nk'umugwi severe twashinzwe ubutumwa bwo gutohoza ivyagoranye muri ako kahise, duhereye ku myaka ya kera. Avuze agakaramu vyandike, duhera ku mwaka w'igihumbi kimwe amajana 885, nukuvuga abazungu ba mbere, abanyamahanga ba mbere binjira mu Burundi, cane cane twinjiriye ku Badagi, ariko na bamwe barumariza ntimubibagire ko baciye ngaha muri aka karere. Siko kahise tuganira niko kadufasha kumva ico ibwirizwa dukoresha uyu munsi gise mu rurimi rw'ikinyamazuru violation massive des droits de l'homme, nukuvuga ibintu byabonetse mu gihugu vyahohoteye kiremwa muntu, haba ku ntwaro y'Abadagi, haba ku ntwaro y'Ababirigi, haba mu bihe by'abamisionari katolika cyangwa abaprotestanti, haba ku ntwaro ya cami, haba ku ntwaro ya Repubulika ya mbere, ukaja ku ya kabiri, ukaja ku ya gatatu. Iri bwirizwa dukoresha ridusaba guhagarara ku mwaka w'ibihumbi 2008. Murumva hagati y'igihumbi kimwe amajana 885 gushika umwaka w'ibihumbi 2008, murumva ko ibyabaye mukuri gwa gasore birimwo, ibyashikiye umuganwa Rudoviko Gasore birimwo, ibyashikiye umushikirangoma Petero Ngendandumwe birimwo, ibyashikiye abanyepolitike bagandaguwe bakicwa bazira ubusa birimwo. Aha twicaye mu Rumonge ku bakuze, mwumve ko ibyo mu 65 murabizi. Abakuze murazi ko hari abanyarumonge bahunze baturuka muri aka gace, izina rya Biyorero murarizi, sivyo? Tuvuze muri kahise, mwumve ko ivyo abakuze bicaye muri kibanza mwabonye mu 71, mu 72, ivyo mwumvise kuco Uburundi bwise ubwicanyi bwa Ntega na Marangara, ivyo abarundi bazi nk'ubwicanyi bwakurikiye umukuru w'igihugu yitorewe n'abarundi Melchior Ndadaye agandagurwa. Akahise kakomerekeje abarundi, imiryango ikabura, abavyeyi, abana, inshuti, abarundi bagahunga, bamwe muri Kongo, abandi muri Tanzania, abandi mu bihugu vya kure. Ivyo bikomere nivyo twita kahise gakomerekeje abarundi batandukanye, haba abahutu, haba abatutsi, haba abatwa. Iyi kahise rero twayibazaniye ikiganiro kugira duje tubabaza ikibazo kimwe gusa gihambaye: mbega umuryango w'Abayisilamu ko twakomeretse tubizi twese, twoterera iki nk'umuryango Komibu kugira twinjire mu rugendo
bwo kunwanisha abarundi. Iryo jambo kunwanisha abarundi murishire mu muzirikanyi, murishire mu mutwe, niryo riza kudufasha kuganira. Kubera iki tubizanye muri Komibu, twari tumaze kwijana n'ahandi Gitega, n'ahandi tuzoja i Muyinga, n'ahandi hose arama umuryango wa Komibu, nukubera ko muri kahise Uburundi burondera independence, hari ibyo batubwiye abayisilamu baterereye bagendana kandi bashigikira umuganwa Rudoviko Rwagasore ariko aragwanira ukwikukira ku Burundi, sivyo? Dusabe mubanze mwikomera amashi nk'umuryango wa Komibu. Ivyo vyiza abakuze bakoze bakabikora bashigikira wariko arigura Burundi arondera kwikukira ku Burundi, nivyo mukwiye kwigisha abakiri bato, nivyo mukwiye kugendera, nivyo mukwiye gufata nk'umuzi wodufasha kunwanisha abarundi naho twagize ibitugora mu myaka itandukanye twaciyemo. Aya majambo abiri kahise, ijambo rya kabiri kunwanisha abarundi n'intererano y'abayisilamu, niyo majambo abiri twabazaniye kugira ngo turonke umwanya wo kuganira. Sinza kurenza ayo majambo yo kugurura iyi nama. Vyinshi byavuzwe muri kahise, vyinshi byatumye abantu bagandagurwa muri kahise, vyinshi twaratohoje turitonda duciye kuri mwebwe n'abandi barundi, dusanga vyinshi vyari binyoma bigamije kugandagura abacanka abandi. 65 twaratohoje, 69 twaratohoje, 71 twaratohoje, 72 twaratohoje, 64 bagandagura umusenyeri katolika yitwa Gihimbare twaratohoje, itariki 15/0 65 bagandagura umushikirangoma Petero Ngenandumwe twaratohoje, igihe bagandagura Rwagasore itariki 13 Gitugutu 61 ariko aragwanira ukwikukira twaratohoje. Ibi byose abanyamahanga bakoze mu Burundi twarabitohoje ko n'ingene abarundi bakora badahembwa, bakubaka amabarabara avi Bujumbura Ikiriri agashika Imuyaga canke Igitega canke ahandi badahembwa, bahembwa ikimoko, twarabitohoje. Umuzo wa misionari katolika twarabitohoje, umuzo wa misionari wa poroti twarabitohoje. Ibi byose twashaka kumenya ni kuki abarundi babaye mu maganya imyaka myinshi, ni kuki ku mutima abarundi bagendana ibikomere, ni kuki habaye akantu gatoya ubumwe bw'abarundi buca busubira bugatosekara. Nukubera ko habaye ibintu bibi bitandukanye abarundi, akantu gatoya konyene karakwiye kugira dusubire twibagire kutura abarundi, duca dusubira mu by'amoko, umuhutu akaraba ribi umututsi, umututsi akaraba ribi umuhutu canke umutwa, n'umunyamahanga akazira ingenasa kandi izo ngorane zitamuraba. Mu majambo make rero, mwitegure kuduterera. Urugendo twagize tuvi Bujumbura nugo kubasaba intererano yanyu, mwebwe nk'abagize umuryango wa Islamu gutwanisha abarundi, mwoduterera ivyiyumviro bimeze gute, bimeze gute. Ngira mpeze mvuga nti twazanwe n'ico kibazo cyo kunwanisha abarundi, ariko kubera mwicaye ngaha muri abantu
bafise imiryango n'abana n'abuzukuru twashaka tubategure tubabwira ko no kuwa mbere mu gitondo severi zo bari ngaha mu Rumonge tuba dufise inama ya kabiri yoyo yerekeye amatati y'amatongo n'ayandi matungo. Iyo nama izobera kuwa mbere ngaha mu Rumonge kugira naho nyene dushobore kubumviriza. Imana ihabwe icubahiro, Imana ikunda Burundi igume ibukingira. Assalamu alaikum.